Impanuro ya mbere duha abanyeshuri naco tuma twagize nino nama kugira tuhanure abanyeshuri. Icya mbere tubabwira nuko boshira imbere ubumenyi. Tubabwira yuko kuja kwiga mu mahanga uburungitswe n'igihugu. Igihugu kiba kikwiteze ko nawe ugenda ukaronka ubwo bumenyi hama ukagaruka guteza imbere igihugu cawe. Rero turababwira tuti genda murondera ubumenyi ntimuje gusamara canke mu zindi ngeso, genda murondera ubumenyi buhanitse muze muteze imbere igihugu canyu. Ikindi ca kabiri tubahanura turababwira tuti mugiye ahantu atari wanyu si mu gihugu ciwanyu, muga turababwira tuti muze mugumye imico ndundi, muze mugumye akaranga k'umurundi kandi muze muserukire igihugu neza kandi muze mwirinde ingeso mbi. Ego intumbero y'inama y'uno munsi yari ifise ibintu bitatu. Icambere kwari ukwerekana ubugira kandi ikibanza by'ukuri ubumenyi bufise mu iterambere ry'igihugu ry'imiryango n'umuntu ku giti ciwe. Rero twari dufise umugambi wo guhimiriza abavyeyi mbere n'abanyeshuri tugerageza kubugura amaso kugira tubereke ingene bagomba gukundisha abana babo ibijanye n'ubumenyi no kwiga kugira ngo ejo bateze imbere igihugu cacu c'u Burundi nabone biteze imbere. Hari abantu benshi babeshwe, abandi baribwa, abandi basezeranirwa amasezerano adahari, ariko twege muri Edisefa suko bimeze. Impamvu atari uko bimeze niyi. Icambere twege ikigo cacu kirazwi, kiremewe n'amategeko mu gihugu cacu co mu Burundi. Ikindi ca kabiri naco nuko n'ama ambassade abo banyeshuri bajamwe usanga hariho ubucuti bafitaniye. Ndavuga nk'akarorero nka ambassade ya Turki turamaze kugendererwa inshuro zishika 3 na ambassadeur wa Turki. Bisigura ni ibintu bigize gute biba vyizewe. Ikindi ca kabiri twege twashize imbere la transparence, mu yandi majambo umuco. Imbere yuko umuntu yiyangaja yarabara abavyeyi canke baba abana turabaha ama information canke amakuru akwiye bakabaza ibibazo tukabahuza n'abantu bamaze kugenda nabone bagashobora kubaza ibibazo kugira vy'ukuri dutange ibintu bigize gute ibintu vyizewe. Bisugura twege muri Edisefa uraza tukakwereka ukabaza ibintu vyose ukabimenya do A a Z imbere yuko ugira gute imbere yuko ufata ingingo. Dufise amakaminuza atari make turiko turakorana mu bihugu bitandukanye, ariko ubu turiko turakorana cyane n'amakaminuza yo muri Chypre ariyo nka Final International University, European University of Lefke, turakorana na Near East University n'ama university menshi dukorana, ariko muga kandi hari n'ama university yo mu Budagi yo muri Hongrie nayo ne dukorana. Abakeneye kuja muri ivyo bihugu nabone turashobora kubafasha. Ico kintu kirakomeye kiri no mu bituma Edisefa tuvuga ati turabizigirwa kuko twarandikiye ubushikiranganje tubusaba partenariat. Turagirirwa ubuntu umushikiranganje w'indero aratwishura yuko yemeye partenariat, acarana dusaba yuko twokwandika ivyo twipfuza yuko twofashanya. Rero twaramwandikiye turandiriye inyishu, nibaza niyo ko ari intambwe idasanzwe Edisefa turiko turagerako ituma turushizaho kuba bizigirwa. Impanuro ya mbere duha abanyeshuri naco tuma twagize nino nama kugira tuhanure abanyeshuri. Icambere tubabwira nuko boshira imbere ubumenyi. Tubabwira yuko kuja kwiga mu mahanga uburungitswe n'igihugu. Igihugu kiba kikwiteze ko nawe ugenda ukaronka ubwo bumenyi hama ukagaruka guteza imbere igihugu cawe. Rero turababwira tuti genda murondera ubumenyi ntimuje gusamara canke mu zindi ngeso, genda murondera ubumenyi buhanitse muze muteze imbere igihugu canyu. Ikindi ca kabiri tubahanura turababwira tuti mugiye ahantu atari wanyu si mu gihugu ciwanyu, muga turababwira tuti muze mugumye imico ndundi, muze mugumye akaranga k'umurundi kandi muze muserukire igihugu neza kandi muze mwirinde ingeso mbi. Ikindi cyanyuma gikomeye tubabwira tuti mujana Imana imbere niyo mwayigira umwizigirwa. Abaje mu nama barazi yuko nababwiye ijambo muri Zaburi 127 rivuga ngo iyo Uhoraho atari we yubatse inzu abubaka bubakira ubusa, ariko iyo Uhoraho ari we yubatse inzu byose biragenda neza. Rero turababwira tuti muze mushira Imana imbere ntizobatetereza muzobona ubwiza bw'Imana.